Muro mwake karibu kw'icano Dieudonné ND kasi nama information mbere Dieudonné uri mushasha ntiwagire kugira like subscribe comment tari mushasha naho ntiwagire kugira partage atirungikira mugenzi wawe kugira nawe nyene ashobore kumenya ukuri aho kuri kwa nta handi na nyene. Iyi ni episode 40 y'ukuri kwa none haraciye akanya ntakora ukuri kwa none podcast mugani ndagarutse kuri kwa none podcast episode 40 yego nta bindi bintu tugiye kuyaga ni binyene kwibagira aho turi aho twavuye kwibagira aho uri aho wavuye kwibagira aho uri naho wavuye yego ugomba urabishira muri rusange ukavuga kwibagira aho turi aho twavuye mugari ngiye kuvuga aho turi ego naho wavuye. Iyi episode yari inspire kubera ndabonye aho ndaravye video y'amasengesho President Neva bagize mu mugambo wa CNDD FDD ego kenshi nakunda kumva ama video menshi aca ngaha nyene ku ma YouTube konuko kumva ingorane ziri mu Burundi bamwe bavuga ngo ati bitoro abandi bavuga ngo ati nta buzima buriho abandi bavuga ngo ati hari ibintu byinshi bibuze konuko kandi ivyo nivyo nivyo uko nukuri nta gitoro ubuzima buragoye hari ibintu byinshi usanga bibuze ibindi bihugu usanga bifise kandi ukaca wigaruka ko nawe yo ku muntu ukavuga ngo ati ego jewe ndabuze ibi ndabibuze uko nuko mugane ukaca ugaruka kuvuga ngo ati bega ivyo ndari mfise kera byari bimeze gute ndari mfise ibi ubu naho mbega ndiko ndarondera iki aho mbuziki ugasanga nivyo biriko birazana ingorane burya ingorane ntiziva kure ziri ngaho nyene ahubwo ingorane ko ndavyumvira ni inyishu y'ibibazo uba utarumenya mugani bigiye kuba ingorane. Numva ivyo bintu ntibitahurika no kuvuga ngo ati ndashobora kuba ngaha ndi ngaha nta kintu mvuga ngo ati mbuze mu aka kanya mugari hinge ndonka ikintu hanyuma cemenga cindiyumvira yuko mbuze ikindi kintu aho ikindi kintu kice kiza mu maso yanje aca ntangura kuvuga ngo ati burya kirya kintu ndagikeneye ndakibuze. Urumva ni ingorane mugani n'inyishu y'ikintu cahora ari ingorane yawe y'ubwa mbere hari ingorane wari ufise urakemura mugani ubu naho hazi iyindi ngorane iyo nyishu yakemuwe mugani ubu naho haje iyindi ngorane ikeneye inyishu yego ni ibintu bisovye mugani nge tutahurane twumvikane atukuri aho kuri nta handi naha nyene ego rero kwibagira aho uri aho kwibagira aho turi kubera ni ibintu byinshi umuntu acamwo ibintu byinshi umuntu acamwo aho igihugu gicamwo uko nuko mugani burya ngo iterambere ni kurondera aho ni gukora ibintu tutiyumvira kera mugani ubu dufise uburyo bwo kuvyiyumvira bwo kubikora bwo kubibona bwo kugira ivyitekerezo ivyo bintu tukabishaka uko nuko mugani burya wibereye mu bibazo bimwe usanga bigoye ko wiyumvira ibindi bintu navyo bintu vyo babiriho mugani ntavyo ubona uko nuko usanga ari ibintu bisanzwe rero nka jewe ndavuga ngo ati burya ngaha ndi okay mugani ugasanga hari ibindi bintu mbuze ntamenya mugani nzoyumenya kubera mwizi ngora namwe ibihe ndoba ndimwe ugasanga ndabibona mugani ugasanga ndabibonye ngo burya ndakeneye iyindi kamera imeze neza kandi nari mfise kamera ndiko ndakoresha imeze neza mugani nkavuga ngo ati naho ndayifise inge nondere imeze neza cyane kuruta iyi singorane mugani n'ibintu bitubako mugani ntitubigire ibibazo rero kenshi na kenshi ngaho ku ma réseaux sociaux ibintu vy'ingorane biravugwa cyane mugani singorane ahubwo ni inyishu z'ikibazo zikenewe inyishu ni inyishu z'ikibazo mugani zikenewe inyishu urumva ni ikintu gikenewe mugani ni inyishu ico kintu gikenewe kugira ukironke
burya ngo ati utarondera ntazoronka, mugani uwurondeye azoronka, mugani naho worondera hari igihe utaronka ukabura, hari igihe usanga udafise ibyangombwa bikenewe kugira uronke, mugani iyo nyishu izoza kugira ikemura ivyo bibazo wowe ufise, mugani cari ikibazo. Rero nuko umuntu nuko nyene biri, kenshi uribagira yuko waciye mu bintu bigoye, hanyuma ubu naho wibereye mu mahoro, wibereye mu buzima bwiza, hanyuma ugatangura kugwana, ugatangura kwiyumvira umenga uri ahantu habi, ugatangura kwiyumvira umenga ibintu umenga nta kamaro, kandi ivyo bintu ufise ni vya bindi wifuza gushikamo, mugani ubu ugomba kubona ibindi bintu, ugomba gushika ku yindi ntambwe. Rero ukwibagira aho wavuye kandi ukibagira aho uri, si ikibazo, si ingorane, mugani ikintu kitubako twebwe abantu, umuntu, igihugu, ko nuko umuntu yama yashace kugera ahantu heza, gushaka iciza, kugirane. Ego naho ikibazo kimwe cokemura ntihazoza ikindi, ico naco kibizo iyo ngorane. Ikindi nico naho ico kindi wokimara hazoza ikindi, ico kindi kibi ingorane. Urumva kurondera iciza ku muntu vyama biriho, niko Imana yaturemye, mugani ngo kugira umuntu yumve ko yuzuye muri wene, ko yarose iciza, ko yarose ivyo yifuza mu buzima, ni kugera ku Mana, kubera Imana niyo vyiza iranga vyose. Ugezeho uzobushike, nta bindi vyo kuvuga ngo ati ngo ndiyumvire ngo ngere hajya, ngo ngere oya, ngo shike hariya ngende mu munezero umeze uko, oya, kubera uzoba washitse, uzoba washitse. Rero uri kw'isi ni ngombwa ibi bintu bibe, ni ngombwa umuntu yidoge, kugomba gushika ku kintu, ugomba gushaka ikintu, ugomba gutera imbere, ni ngombwa bene gihugu bidoge, ni ngombwa n'igihugu aho kitaragera, ibindi bihugu bivuga ati burya kije gihugu kiracakenye kigomba kugera ngaha, kunuko. Urumva muri rusange ni ngombwa ibintu bigende biraduga 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 mpaka bigume biduga. Burya na Amerika irashavuga ngo ati tugomba gushika, burya Amerika ngo ati make America great again. Iyo ni movement ya Donald Trump yuwakiyeko, tugira igihugu cacu neza tena. Vyumvikana cari neza ubwa mbere, mugana agomba ko bakigira neza tena. Mugana hari uwundi muntu haba yibere ngaha muri Amerika avuga ngo tubu kimeze neza, nundi avuga ya tugomba kugira neza kuruta. Urumva ni ngombwa umuntu kw'isi, ni ngombwa ibihugu, ni ngombwa ibintu bizoguma biduga biduga biduga, ntibimanuka. Mugane turibagira aho twari turi, tukibagira aho turi, tukagomba kuma tuduga tutibuca ngo ati bwa bundi naho tugomba ibi, burya twibuke burya na hariya nkene vyari bimeze. Dushime ko turi ngaha, tukenguruke, tubahe ko turi ngaha. N'ahandi n'ivyo bintu mugomba, hariho gusa uzosanga ari kwidoga gusa, hari ivyo bintu ugomba gushika uzosanga ari kwidoga gusa, ugasanga navyo nyene bizanye izindi nduru bigusubiza inyuma, aho nta kamaro bikumariye, kubera uguma widoga nta uko urondeye iyindi ntambwe yo kurondera ubwo buzima washatse, uko nuko. Rero vyiza ni gutahura, uratahura ukavuga okay, je ndashima ko ndi ngaha, ndabona ko ibintu bimeze neza, ubu ni na mitende, ubu aho ngeze ni okay, ubu nta ngorane. Rero kugira ngere hari ahantu ingengenzuko ingengiruko, ego ibi ndabibuze mugani nzobironka gute? Rero nko ku gihugu ni kwa kunica mvuga ngo ati president never ariko arubaka inzego zimwe zimwe mu migambo, uko nuko ariko arubaka ugwaruka, ariko arubaka ingingo y'igihugu 2040, uko nuko. Rero nuko umuntu nuko nyene wewe uramenya aho uri, aho uhagaze, mbega ubu naho uri kuragira iki, ugomba kubaka iki kugira ugere kuri ca kintu wifuza. Ugomba kubaka inzira zitandukanye, maze mbere wubake n'umusinga aho hantu ugeze, kugira wubake atangorana. Ugomba kugera kuki mwaka kanya, ntiwidoge. Ego birashoboka ukidoga, mugani widoza atanaki muri kurakora, urumva nubusa. Rero ramangene wovuga ngo ati okay, ndazi ibintu ndabikeneye, hingereyo ndabe ngene ndabironka.
pange umurongo ngira uku nkore hajya ngira uku nuku maze ngize ukundo usanga ndabishitse ko bijya bintu vubaho bintu hari umwanya mugari hinge ngira uku kabishikako naho handi uguma widoga nta kamaro bizana gusa iminwa mu yindi ugasanga nta kamaro n'umuntu numwe ariko arunguka mugano umenga burya hari abantu bajeje kuza baridoga bajeje kuza baravuga ikintu uko nuko aho borondeye inyishu ugasanga bariko bari nyamburi kuridoga vuga n'izo nyishu hari usanga n'umuntu yarananiwe kuronka inyishu mugano ugasanga uriko uramutwenga nawe nta nyishu ufise aho uwo mutwenze ukamubwira mugabo nuko ushobora kubigenza hanyuma ugatwenga ngira ngo mugano utwenga gusa uvuga gusa atana kamaro urashirako gusa ari kuvuga urumva nta kamaro ufise kubera na ujya muntu na wewe urashobora kumenya okay ikibazo ni iki kiriho turagifise ikibazo no iki kibazo kugira kigendeke bigenda gute nico gituma barondera ngo amadevize amaheruko nuko ndibaza n'abantu benshi baca ngaha benshi bavuga amajambo usanga batobimenya gusa bagomba iterambere bakibagira yuko iryo iterambere barishikeko nico kintu bariko baridogera nicone bagomba ko bokemura hanyuma ibintu bibandanya nyamba ubaza ngo ati burya vuga ngo ati mu buzima bwanje ndafise ingorane wewe urayimenya aho nawe ntayuzi mugano urakunda kuvuga ngo ati ko mfise ingorane ne kugira nzoyikemure jewe utaje kumbwira ngo ndayikemura wowe ukavyibwira ukavuga ngo ati ntuzoshobora kuza mu buzima bwanje ngo hanyuma ikemuri iyi ngorane mfise ntuzoshobora wewe kuza mu buzima bwanje ngo hanyuma ukemuri iyi ngorane mfise oya ntibikunda ntushobora kumpagarira aho mpagaze ntushobora kwinjira mu mubiri wanje aho ndi ntibikunda rero vyiza urambwira hanyuma nkabikorerako rero utambwiye urumva nzoguma nanje mpambana ingene ndabigenza kugira ubuzima bwanje bugende neza kugira ibintu bigende neza cyo gituma mu buzima ngo abantu bafise mentor abantu bashobora kubaza ibibazo bakabaha inyishu kubigisha ingene bashobora gukora ikintu kwakura ubwenge ku muntu yabiciyemwo uko nuko urumva uwo muntu ari hajya kugira gufasha n'abandi usanga bari hajya ntibagufashe kandi ugasanga barafise nabo nyene ubumenyi ndiko ndavuga ku muntu maze no muri rusange ku gihugu kubera ndumvise ayo masengesho maze n'ijambo bariko baravuga President Nova rijanye no muri make kudashima aho turi kudashima uko nuko kubera vyiza urakenguruka aho uri hanyuma ukubaka yuri kuraja ego ibintu birazimvye mu Burundi n'ubuzima burazimvye uko nuko mukane hari ahandi hantu usanga buzimvye kuruta ubuzima ni gupambana ni ngombwa wirukange urondere kubera n'igihugu giteye imbere nawe ukiri hasi urumva nizangorane mugani wowe uteye imbere igihugu kiri hasi ni vyiza kubera kizogushikira kitagushikire naho urumva uzogifasha kugira gitere imbere aho gishike aho wifuza ko coshika ego ukuntu kuri kwa none eje ko ndiko ndabiraba sindi umuntu yidoga ndi umuntu yumva ndi umuntu atahura ndi umuntu agomba ivyiza iterambere ubumwe uko nuko rero nico gituma naho vyo bari ibintu bibi biriko biraba ubihaye umwanya atanaki muri kurabifashamwe atanaki muri kurakora kugira ubikemura ivyo bintu urumva nubusa mu bundi rero cyo wokora ni kwizera kari biguhumuriza n'umutima bigahumuriza n'ubuzima ni kwizera hanyuma ukaguma wewe wironderera hanyuma ibintu bikagenda fresh nahandi uguma widoga urumva nta kamaro uguma hahandi nyene nta nakimwe gihinduka ku muntu kandi no ku gihugu nico gituma ariko navuga burya ubiravye kubaka ugwaruka kubaka inzego kuba hariho ingingo maze n'ibindi je ntashobora kubamenya vyose ni kuraba imbere kugira tugire intambwe iri imbere ego naho hari ingorane
izo ngorane ntizizokemurwa no kwidoga oya ni ngombwa urabe izo nyisho hanyuma uzikorereko hanyuma urabe ngene bigenda kurondera amadevize ama investor ukuntu ari video ndabonye kuri Chimamanda Moses umugenzi yayindungikiye ijanye n'ibintu nyere vy'ibitoro uko mugani kenshi na kenshi ndavyumviriza mugani navuga none je ndoja ngaha hanyuma mvuge ibitoro ibiki n'ibiki mu Burundi nta kuntu nta na kimwe bimarira ubwo binshirana hasi cane kuruta kamenga nta mwizero mfise ku Burundi nta mwizero mfise wo kuba ndi Umurundi nanje nkagaya aho ndavuye nkagaya igihugu uko nuko ego ni vyiza kubona bibi ngano bibonye si ngombwa ngo uvyirate kubera burya ndibaza umuntu ntiyirata ikintu kibi yirata ibintu vyiza burya umwasi niwe nagomba cane ko ikintu kibi yakoze abona ko ari ciza akaguma acirata kugira umuntu amenye ko ari kibi mugani sinzi biravana n'umuntu Jesi ndovuga menshi kubera menshi ntayo mfise mugani ico ngomba gusa nuko womenya gatahura kwibagira aho uri naho wavuye ku muntu maze ni ku gihugu kwibagira aho wavuye aho twavuye ukibagira naho turi naho uri ego aka video karaka andizere ko atahuye ibitari bike gusa ico ngomba ko wovanamwo mw'iyi video nta kindi niki gira umwizero kubera mw'isi tuzokwama tugomba kurondera ivyiza mpaka si wewe n'igihugu maze ikintu cyacu cyose kiba ngaha ku isi kigomba kuba kirondera ivyiza ngo ati vyisa nta handi biri kugira ntuzosubire kwibuka nta handi ni mwijuru kw'Imana niho ushobora kuva ati ngaha je ndi mu vyiza nta bindi ndi mu vyiza nta bindi nta kuvuga ngo ati ngomba gutera intambwe nta kuvuga ngo ati yakahise uko nuko oya nivyo nyene mugani turi mw'isi urumva tuzoguma tugenda turondera ivyiza biruta ibindi ego ngo ati niyo baronka igitoro ngo hazoza izindi ngorane niyo baronka izo zindi ngorane hazoza izindi ngorane niyo haza izindi ngorane hazoza izindi ngorane ngo ati ni kuri wewe nuko nyene ego ngo ati niyo waronka ya kinga hazoza igare niyo haza igare hazoza indege niyo haza indege hazoza ikimbega sinzi ngo ati niyo waronka ikirato uzogomba intuzenya ipantaro niyo ubona ipantaro uzogomba agapira niyo wagomba agapira uzogomba inkofero niyo wagomba inkofero uzorondera ikimbega aho gusakara karorero ngo ati nubifate ntibisanzwe ngo ati n'ubuzima ngo ati nabwo sibanga oya nyamba umuntu akora nabi burya vyose biramenyekana umwanya wavyo vyose ibintu vyose birafise umwanya wavyo ego naho ndovuga ngo umuntu yaranyivye sindavyemeza ko yanyivye yaho nkaguma ndidoga yaranyivye hari bizotwara umwanya n'umwanya mugani bizoseruka ko yanyivye aho katanyivye gasanga amazi na ca kintu ndibaza ko yanyivye ndakibonye cari ngaha urumva nuko biri ego akasi n'abanyitwanije imbere Diodone iyi ari episode 40 y'ukuri kwa none podcast ati tuzosubira kubona niyo twabonana